Turabaha ikaze mwese abakunzi b'ikiganiro gusenga guhindura ibintu. Jewe ndakibashikiriza abanitwa Pastor Nduwimana Joseph. Turabashimiye, turabakengurukiye ingene mushishikara gukurikirana ikiganiro gusenga guhindura ibintu. Iki kiganiro kigizwe n'ibintu bitatu. Icyambere ni ijambo ry'Imana, icya kabiri ni intahe zidasanzwe, kandi mu mwanya mugiye gukurikirana intahe muraza kuyumva. Hanyuma ubugira gatatu no gusenga. Twagomba rero imbere yuko tusangira ibyo byose bikurikira, tubanze dusoma ijambo ry'Imana twishimikiza. Turarisoma hariya mu Banyefeso igice cya 3 umurongo waho wa 20. Nuko ishobora gukora ibirengeye cyane ivyo dusaba n'ivyo twiyumvira byose, uko ubushobozi bwayo budukoreramwo buri. Imana nishimwe. Ni ijambo ry'Imana tugiye gusangira. Iyo twizeye ishobora gukora ibirengeye cyane ivyo twebwe twiyumvira. Aha turabona neza ingene havugwa amajambo abiri. Ijambo tugomba guhagarara ko rikomeye cyane n'ubushobozi bw'iyidukoreramwo buri. Iyo umuntu ajeje kwakira Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza, hari ubundi bushobozi aba yakiye, kandi ubwo bushobozi n'ubw'umwami Imana. Kandi biritubwiye ngo ishobora gukora ibirengeye cyane. Imana ubundi ntizikora ibintu bisa n'ivyo umuntu yiyumvira. Oya, Imana izikora ibirengeye cyane ivyo umuntu yibaza. Iyo dusenze Imana, ugusenga gushobora gukora ibirengeye cyane ivyo umwana w'umuntu yiyumvira. Akarorero, iyo umuntu akuze cyangwa iyo umuntu abayeho, muri we ari ibintu Imana iba yaramuteguriye bikomeye cyane. Rimwe na rimwe hari ushobora kurondera n'umugambi w'ibintu wokora, ugasanga wewe uriko uragwana intambara yo kuja kudandaza, ariko Imana yaguteguriye ikindi kintu. Ugasanga uriko uragwana intambara yo kuja gukora ikindi kanaka, ariko Imana yaguteguriye ikindi kintu. Ariko ni byiza kugerageza mu bintu byose kugira ngo Imana yo mwijuru yiheshe icubahiro bivuye mu byo ukoze. Hano ndiko ndavuga, shaka ijambo rivuga ngo ishobora gukora ibirengeye cyane. Ndashima Imana ko iyo twizeye ishobora gukora ibirengeye cyane twebwe ivyo twibaza. Twebwe twibaza bito, twebwe twibaza nk'abantu, twebwe twibaza nk'ivyiyumviro by'abantu, twe dufise aho tugeza no kwizera tugera aho tugera. Ariko iyi dukoreramo cyangwa Imana dusengayo ibifise ivyiyumviro byiza kuri twe birengeye ivyo twayisabye, ibifise umugambi mwiza kuri twe urengeye ivyo twayisabye. We birasaba kugwana intambara ukayisaba, hanyuma ukaca wizera ukaca urindira ivyo ikora birengeye ivyo twayisabye, nk'uko ubushobozi bwayo buri. Turize iyi Mana twizeye ifise ubushobozi bwo gukora ibirengeye cyane ivyo twebwe tuyisaba. Iyi Mana twakurikiye ifise ubushobozi, haleluya, bwo gukora ibirengeye cyane ivyo twayisabye. Mbere uyu mwanya sinza gufata umwanya munini ku ijambo ry'Imana, ariko ndagomba dufata umwanya wo gukurikira intahe. Mw'iyi ntahe rero uraza kubona yuko yo ishoboye gukora ibirengeye cyane ivyo twibaza. Kenshi na kenshi umuntu ashobora kuba agwaye kwa muganga, ntabone ingene bigenda, ntabone ejo, ntabone imbere, ntabone iki, ariko ishobora gukora ibirengeye cyane ivyo twiyumvira, igakora ibintu byananiye abaganga. Nukuvuga ngo aho niho habonekera yuko ishoboye gukora ibirengeye ivyo twiyumvira, kuko abaganga barananirwa mu buzima bw'umuntu. Kurikira intahe mwene data. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Nosaba bari ngaha ko bamfasha tugakomera imico Imana n'umurongozi wacu. Jewe nashitse ngaha naragumye naramugaye ukuguru, nkaba mfise urubanza rumaze imyaka 38. Ngenda dosiye bubika dosiye yubika, ariko Imana irampomu jije president aza kurya umuceri mu mpimba yavuga ngo ndagatwakazi. Imana icizana uwundi ngiye ati nyokuna maki nicero banza kwanza namaze igihe kirekire cyane ngo urafise inoma nteko ndazifise ndazima cyategeka bati rondera iyi dosiye mama uze kuva ngaha dosiye ibonetse. Nukuri barabinkoreye baca barushira ko badoshika kwitongo itariki ndwi hirya yejo. Narajya misi yose njyamanya y'amazi senza ayandi nkayisiga. Yani ni murabehe raba kakamara amazi ikintu candiye mwijoro ntatizi.
kuwa gatatu kugira sentare ishike napfuye. Ku munsi wa kane ndaza ngaha mu gitondo gusenga njana umvegeno kimfasha nyene iminsi kiraneze mvuza no mazuru kumbe nibitera ari karantera. None wewe sentare yarayishitse kwitongo iranshikiriza banyumba 10 ntabahari badekaratiye ntabahari bagashirana ngo ninza n'ubukete ngo ruvuye muri sentare gwemeje ego papa waje ngaho utabona sinabona no kuguru kwari kwaragize ariko ubu ndabona no kugenda ndagenda umugere no gukubita abantu kubera ububasha bwa Yesu kubera ububasha bwa Yesu murumbe by'Imana inkorera ni byumva itongo rimahumura none wari kuburana utabona yumva ko najana n'umperekeza bikaba ariko Yesu yarayampumuye kandi natsinze aha ndoza gushimira Imana kana gace ngize bamuhaye iminsi 10 n'inzu yaho kumvise waryoheye cyane ashimwe Yesu ashimwe kandi nje gushimira Imana mu kwezi kwa kabiri k'umwaka weze muri 2024 naragwajije mama wanje aragwara biragera kure nyene araremba hanyuma birangira yitavye Imana nubwo bitaba vyoroshe gushima Imana mu gihe bitaba kimeze neza. Ndashimira Imana kandi mu kwezi kw'icenda ndagwaza mutoya wanje kandi biragera kure nyene ndaza ngaha abakozi b'Imana baramusengera barongera baraza barasanga ku bitaro bamusengera cyane ariko n'ubundi vyarangiye yitavye Imana. Nkaca shimira Imana kandi ikindi gikurikira shimira Imana ko nari maze imyaka 11 senga nyene narifise umutwaro wo kubura umwana ariko muri uwo mwaka narasenze nubwo bitari vyoroshe bamwe baragiye kubera Imana yavyemeye ariko ndashimira Imana kandi ko hari n'uwundi Imana yaciye impa muri uwo mwaka yaguhaye Imana mu myaka 11 ubushikano warose kibondo narose kibondo Imana ihere bw'icubaro imyaka 11 atamana afise aho nimotera haleluya amen. Ntugire ubwoba wowe umaze 20 cyangwa 6 cyangwa 11 n'uwa 11 yamurose nawe ucumurongo. Yesu nashimwe. Amen. Mpagaze ngashimira Imana kubwo ikoraniro ryo kuwa Mungu ivyo Imana yankoreye. Kuwa gatandatu nari navyutse ngwaye cyane numva ndemvye hari uruntu rwari rwamfatiye kwizosi rwari rwigeze kumfata ranepase ndarumarana igihe kirekire cyane rwari rumbabaje cyane. Hama nshitse ngaha kwa gatandatu naregereye umukozi w'Imana mwarimu aransengera hama ndataha kuwa Mungu rero hacaza rijya yerekwa ryo gusengera ingwara aravuga ati nimufate umwe wese hagwaye narahafashe ntaha nakize. Ikindi naco nari mfise imbeba nyinshi mu nzu kurya kusengera zijya mbeba izo mbeba zari ziteye ubwoba warazirabo kamengo ni kurya kuntu abanyeshure baba bavuye ku idrapo bariko barinjira mu ishure ariko kuva kwa Mungu kugera uno munsi nta nimbeba nimwe mbona mu mpere amashimeshi Imana yacu. Ikisigaye no munsi ndazimara none ndazihera. Yewe. Yesu wacu nashimwe. Amen. Mufashe dukomera amashimana yacu n'umuvyeyi wacu Imana yadushize imbere yacu. Hanyuma intahe ya mbere jewe shinga naraje mwongere ansengera nibagira cyane ku bwinshi icyo Imana yakoze inyuma yaho yarayimpaye diplome. Iyo diplome babimbwiye mu minsi 3 urubanza rwo rufara nka 250,000 Imana yaruhorera kuko niyo nayo nemvise. Hanyuma ikigira kabiri naco ku munsi wa Mungu igihe pasiteri ahamagaye abantu barota bagwa mu binogo je baramuhamaga naraje hama barasengera ndabaruhisha cyane gushika naho n'isaha ikiyika ariko inyuma yaho icyo Imana yakoze hari ibohero narimaze mu myaka irenga 20 ariko narayenda risohotse Imana ibahezagire cyane. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Nanje gushimira Imana kuvye zidasiba kunkorera. Je naragwaje umwana muto cyane atarakwiza n'umwaka abapararize ukuguru n'ukuboko. Hama ndamutwara kwa muganga biranka cafata ingingo yo kumuzana ngaha. Maze kumuzana ngaha ubu yarakize ukuguru vyaraheze
n'agasigaye mu kuboko ndazi ko kazohera. Imana ihabwe icyubahiro. Aratambuka amaboko arayatembereza neza. Uko niko gusigaye gufisa akabazo mugandazi navyone bizohera. Imana ihabwe icyubahiro. Turanezerewe cyane kubw'iyi ntahe twumvise yuko Imana ishobora gukora ibirengeye cyane ivyo twiyumvira, bivuye mu kwizera, bivuye mu isengesho, bivuye mu ijambo ry'Imana. Rero nkuko uyu mwene data Imana amugiriye neza, natwe twagomba dusangire amasengesho ashobora kubohora abantu. Mana nyagora ku ngoma, Data wa twese wo mu ijuru vyagiye ahera, turagushimiye kubw'urukundo rwawe rwiza watumye utanga umwana wawe kinege kugira ngo ukwizera wese ntapfe rubi. Tugushimiye mwaya masaha mw'uyu mwanya ko twongeye kuguhamagara, twizeye ko hari ibintu bikomeye ushobora gukora ku buzima bw'uyu muntu ari bwumve iyi video cyangwa ari bushikirwe ko n'iri jambo. Duhamagaye ukuboko kwawe atari kugufi ngo kunanirwe no gukora, duhamagaye ububasha n'ubushobozi buhindura ibintu bigahinduka, duhamagaye ukwizera n'ijambo ryawe kugira ngo rigire ikibanza mu mitima yacu. Turaguhamagaye ngo uhindure amateka y'ubuzima, turaguhamagaye ngo utabara abarushe n'abaremerewe, turaguhamagaye ngo ukore ibirengeye cyane, turaguhamagaye nk'inyishu y'ibibazo, turaguhamagaye nk'umwami mwiza atabara abarushe n'abaremerewe. Mana tabara uyu muntu aza kumva video cyangwa ijambo ry'Imana rimukoreko, agirirwe neza nawe, atabagwe nawe, arindwe nawe, azigamwe nawe, agendegwe nawe, uko amasare ngana imbabazi zawe zibane nawe. Ndizeye ibyo uvuga, ndizeye ibyo ukora, ndizeye kutabara abagwayi, ndizeye kutabara abarushe, ndizeye kutabara abananiwe, ndizeye kuri bukore ibirengeye cyane by'umuntu yokora. Urakoze mwe yera, gendera umuntu, mutabare, mushigikire, mubera inyishu, mubera Imana, mubera umwami, mubera umutabazi. Uwo twizeye n'umwami abasha gukora ibirengeye cyane. Aho umuntu ari kubwo ubushobozi buke buri, turindiye iyishobora gukora ibirengeye cyane igira icikora. Urakoze mwami kuri inyishu y'ibibazo mu izina rya Yesu, amen.